Samwe kazi jiti bakundi ba Betv Burundi kaza twashikiriza makuru avuga muri mu Kirundi mugira mushikirizwe na jewe Gilles Verne na Kimana n'amahoro ku ngingo nkuru ziyagize inyanyugwa y'intwaro mu makomine no mu ntara burifise ihangiro ryo gushira mu ngiro imbana kaza y'igihugu cifashe muri 2040 niyo biteye imbere muri 2060 ikomine imwe ikazohora ironswa miliyoni 600 yo kwiteza imbere nayo bisata vyankenerwa bikazotwarirwa mu biro vy'intara nayo kwiyunguruza uja mu gisagara ca Bujumbura canke usubira mu makaritsiye atandukanye ngo ntivyoroshe ariko ngo bigaca vyunyurwa na bamwe mu bari kubafasha mu gutondesha abantu ku mirongo baca bikikamukiza bakaka igiturire navyo twaye bateguriye amakuru saya gusa yanani mu kanya sangwe kazi. Ndasubiye kubaramutsa nongera ndabaha n'ikaze bonemeje kubashikiriza mu ngingo nkuru intunganyo nshasha y'intara n'amakomine ije ifise intumbero yo gushira mu ngiro imboneka y'igihugu Uburundi bwifashe mu mwaka wa 2040 n'Uburundi buteye imbere muri 2060 niyo buri komine ikazoronswa miliyoni 600 zo kwiteza imbere ariko ngo bisata vyankenerwa cyane cyane nk'uburimyi n'ubworozi amagara y'abantu n'ibindi kazohora bitwarirwa mu biro vy'intara Norbert Rucabihari yabiduteguriye. Ihinyanyugwa y'intwaro mu makomine no mu ntara rifise intumbero ryo gushira mu ngiro imbonoka zoze y'ibihumbi 2040 na 2060 Uburundi bwifashe hamwe n'Uburundi buteye imbere aho amakomine azoronswa abakozi ibikoresho hamwe n'amafaranga angana ku miliyoni 600 azofasha mu iterambere. Ivyo byashikirijwe kuri uwa kabiri n'umushikiranganje Martin Interetse mu yajejwe harimwo intwaro yo hagati mu gihugu imbere y'inama nkenguza amateka. Komine yose yoronka ibikoresho by'akazi kamisi yose ironke n'amafaranga ikoresha kuri fond propre zo miliyoni 600 turabona ko bishoboka ku makomine yose mugabo ndagacishijemwo gato twaragize ama PCDC by'abitabo by'imigambi y'amakomine kugira bice bitwereka ukungene uburyo amakomine azokoresha kungena ngana bije communal dushize ko ayo tugeranye miliyoni 600 cyo turabana yandi leta izana. Martin Interetse akongera akavuga ko mu itunganywa ry'intwari genga intara gishasha nuko ibisata by'uburimyi n'ubworozi hamwe n'ibidukikije indero amagara y'abantu biri mu ntara bizotwarirwa mu biro kwa buramatari nka kujya umushikiranganje wa mbere ahagararira ibikorwa by'inama shikiranganje kuko gishasha kirimo ngaha dusha tubona ko mustanteri akora afise conseil communal n'ama département bakorana mugabo bagashaka kubona muri cadre de décentralisation bari coordonné par le bureau provincial. Le bureau provincial rero nayo izoba itameze nkuko n'umusi imeze uko iribwizwa itekanya yuko ibiro vya buramatari zifisa abakonseiller abahanuzi na cabinet ya na chef de cabinet mugabo ibisata byari bisanzwe bikorera mu ntara ajya ama service de concentré atwagwe neza na buramatari chose twavuze yuko buramatari cagira coordination kasira na autorité directe ku ma service de concentré yakorera mu ntara. Mwamenya ko hariho harageragezwa itangwa y'ayo mafaranga uyu mwaka w'ibihumbi 2025 hasubiye kwibonekeza ubusuma mu bice bitandukanye vy'igisagara ca Bujumbura ndetse ngo nibuba ku mugoroba gusa wahindigiye no ku murango usigaye bwibonekeza niho bagasaba ko ubusuma buranduranwa n'imizi. Eric Nibaruta abanyagisagara ca Bujumbura na cyane aba mu buraruko bw'isagara baridoga ko ubusuma bw'imonogoje mu bice bimwe aho twovuga nko kuri Kotebu naho bita ku Binyoni impande y'uruzi ntahangwa bamwe bidoga bavuga ko ubwo busuma bugizwe no kubambura amasakoshi n'amatelefone na cyane ku bakenyezi iyo bahejeje kwambura abo bakenyezi baca birukira mu mashamba ahanamiye uruzi ntahangwa no mu binogo bimwe mbere ngo hariho n'abakoresha inguvu bagasiga uwibwe bamukubaguye ari ndembe. Nubwo biruko babandanya bavuga ko ku gituro c'amamodoka eka mbere n'imbere y'isoko ya Kotebu ubusuma ari bwishi cyane usamaye gato usanga bahejeje kukwiba
utwo uba uhejeje gusuma mw'isoko. Ubwo busuma ngo bukaba bukara iyo butanguye kugoroba, mbere bamwe bakikeka ko vyoba bikorwa na babana bo mw'ibarabara, abandi bakiyumvira ko biva ku bukene bwugarije imiryango. Mwomenya ko leta y'u Burundi idasiba guhimiriza abarundi ngo bakure amaboko mu mpuzu kugira ngo dushike ku mbona kazoza igihugu cifashe mu 2040 n'igihugu giteye imbere mu 2060. Ukiyunguruza uja mu gisagara ca Bujumbura canke usubira mu makaritiye atandukanye ngo ntivyoroshe na gato, bikaca vyunyurwa na bamwe mu bariko barafasha mu gutondesha abantu baca bikikamukiza bakaka igiturire. Abanyagihugu bagasaba ko vyoranduranwa n'imizi. Inkuru tubaza mugenzi wacu Florence Iradukunda. Ukwiyunguruza uja hagati mu gisagara ca Bujumbura canke uja mu makaritiye atandukanye ntivyoroshe na gato, cane cane iyo hageze amasaha yo ku mugoroba, aho usanga hari imirongo miremire y'abantu batonze barindiriye imiduga. Abanyagihugu twayaze batashimye kuvugira ku vyuma vyacu, batumenyesheje ko bitaborohera kuko hamaze imisi hibonekeza abantu bamwe bamwe mu baba bariko barafasha mu gutondekesha abantu ku mirongo, ndetse ugasanga ntibambaye n'umwambaro baranga, babihinduye nk'urudandazwa mu gutoza amafaranga 1000 hamwe n'ayarenga kugira bagushira imbere utarinze gutonda, bigaca bituma utarinze gufumbatisha abo bantu adaheza ngo ashikirwe vuba. Nk'uko abo banyagihugu babandanya babisigura ngo hariho abantu benshi baca bahitamo gufumbatisha bamwe muri abo babatondekesha ngo kuko iyo bagiye gufata imodoka za taxi benshi bita canga usanga bariha amafaranga menshi. Charles Ntirampeba, umunyamabanga nshingwabikorwa w'ishirahamwe rijejwe kunguruza abantu n'ibintu Atrabu, avuga ko iyo myidogo amaze kuyumva ariko atovyemeza, agasaba ko abagifise iyo ngeso itabereye yo kunyonyeza abanyagihugu boyihagarika, mbere n'abafashwe nabo bakabihanirwa. Ivyo biruko mu gihe ikibazo cyo kwiyunguruza kimaze igihe cibonekeza haba mu gisagara ca Bujumbura ndetse no hagati mu gihugu bivuye kw'ikena ry'igitoro. Mbere ko turangiza amakuru bariko turabashikiriza, katubanze tubashikirize ayavugwa mu makungu. Igihugu ca Equateur kiko kiritegurira amatora mashasha y'umukuru w'igihugu atekanijwe kuri uyu w'Imana. Umukuru w'igihugu asanzwe Daniel Noboa atowe mu kwezi kw'icumi umwaka w'2023 arondera ikindi kiringo. Bo bazohiganwa Louise Gonzere, umushingwa manza kandi yegereye uwahoze ari umukuru w'igihugu Rafael Correa, arondera kwitoza inyuma yo gutsindwa kwiwe mu matora aheze. Mu matora yo mu kwezi kw'icumi umwaka w'2023 Daniel Noboa ico gihe yari afise imyaka 35, yabaye umukuru w'igihugu akiri muto, yatwaye igihugu ca Equateur. Yatsinze urunani rwa kabiri ku majwi 52.3% imbere ya Louise Gonzera. Ihiganwa ryo muri uyu mwaka ririmwo intamba myinshi, harimwo urugamba rwo kurwanya imigwi y'abicanyi n'ikoreshwa ry'ibiyayuramutwe hamwe n'ingaruka z'uruzuba rukaze rwateye imiriro n'ibura ry'umuyaga nkuba. Mu gihugu ca Tunisia amashirahamwe menshi ariko arakora mu ntumbero yo gukingira kandi akize ibinyamaswi. Muri ayo mashirahamwe ishirahamwe Kraten rirahanira iterambere rirama riherutse gutanguza umugambi udasanzwe. Ubwato butembera mu mazi bwagenewe gukiza ivyo binyamaswi byakomeretse. Irindi shirahamwe rikora muri urwo rwego ni Tunisia rikora kugira ribungabunge ibinyamuzima byo mu mazi yo muri Tunisia. Riratanga uburyo bwo kumenyesha ibijanye n'ibinyamaswi biba byakomeretse canke vyazimiye kugira bishikanwe ku kigo cyo gutabara kiri hafi. Tunisia kandi ritegura ibikorwa byo kurangurira abantu amahiganwa n'inyigisho kugira rigire uruhara mu gukingira ivyo bikoko. Izi ngingo zerekana ukwiyemeza gukomeye kw'amashirahamwe yigenga yo gukingira ibinyamaswi, ibinyabuzima bigeramiwe mu kaga bitewe no gufatwa hamwe no gusamburwa kw'ahantu ivyo bikoko bisanzwe biba. Nino kuri amakuru avuga mu gice turangiza kwa makuru ko turabashikiriza, kandi abashimiye mwebwe mwese mudenge cyanakurikirana ibiganiro vya Betv Burundi, ndabatumirira kubandanya mukurikirana ibiganiro vyacu naho ubutaha murakoze.